bakunzi muriko muradukurikirana turabaramukije. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye aramaze indwi zitatu agendera urwaruka rwo mu ntara zose zigize Burundi mu ntumbero yo kubasanga ku kivi no kubatera intege mu migambi itandukanye y'iterambere bariko bararangura. Turabaye ikaze mu kiganiro cuno munsi aho tugaruka ku vyaranze indwi igira gatatu y'urwo rugendo bise inkebuzo, tukabashikana rero mu ntara za Makamba, Rumonge, Bururi, Mwaro, Karusi na Gitega, aho Sebarundi yifadikanije n'urwaruka rw'abanyeshure basanzwe bari mu buruhuko muri kino gihe, eka mbere n'abenegihugu mu bikorwa vyo guca imikobeko mu ntumbero yo gukingira isi ndimwa. Agendera imigambi itandukanye y'urwaruka, aranugurura mbere n'inyubakwa zitandukanye. Akawiyumvirako ndetse akakwigisha uburyo bwo kwiteza imbere ni mwumva urwo rukundo. Yivugira ko ari umujama w'urwaruka, akanabigaragaza mu kuruja imbere mu bikorwa, agafata iya mbere mu kurutera intege kandi akumva ari fier. Ku musi wa mbere igenekerezo rya 22 mu Kakaro, umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye yaragendeye rero intara ya Makamba aho yatanguriye ibikorwa muri komine ya Nyanza-Lac. Akaba rero yagendeye umurimyi mworozi yitwa Samuel Ndayiragije yorora ingurube n'inkwavu ku mutumba Nyabigina, akaba ageze ku gitigiri c'inkwavu 405 n'ingurube 406. Iyo mvukira yo ngaho nyene isanzwe iba mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba amaze guha akazi abatari bake. Iruhande y'ubworozi akaba kandi anakora n'uburimyi, aho anakoresha mbere n'imashini zirima. Akaba yamenyesheje ariko ko afise ikibazo cyo kuronka amatongo arimiramwo. Izo mashini rero zikaca zimara igihe kinini zitariko zirakora, agasaba rero abajejwe ivy'amatongo kumuronsa aho arimira. Muri ico kigo nyene umwanda w'ingurube ukaba uhingurwamwo umwuka bita biogaz ushobora gukoreshwa haba mu gukinjika canke mu kwatsa amatara. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba yaramukeje kubona yarashigikiye ibikorwa vy'iterambere. Akaba yasavye urwaruka rukorera mu gisata co guhingura umwuka biogaz gukorera hamwe kugira ngo bashobore kuronka mwinshi, bashobore kuwushora mu Burundi ndetse no hanze y'igihugu. Yaba uyo Samuel Ndayiragije yaba Marie Jose niyo yitoreye yaronkejwe akazi ko guhingura uwo mwuka, bompi bagahamagarira urundi rwaruka ndetse n'abakuze kutarera amaboko, yamara bakore inyuma y'akazi ka misi yose bashobore gukora n'iyindi migambi ishobora kubateza imbere. Ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba naho umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye yaragendeye urwaruka rukora umwuga wo kubaza, aca yerekeza muri komine ya Vugizo aho yagendeye urwaruka ruhurikiye mu ishirahamwe rihingura ibinyobwa bivuye mu vyamwa bitandukanye. Ngaho nyene muri komine ya Vugizo nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye yaruguruye yongera ashikiriza icese abene gihugu umuyaga nkuba uva ku mishwarara y'izuba, aho yamenyesheje ko umuyaga nkuba uri mu bituma iterambere ry'igihugu ryongerekana. Uyu muyaga nkuba uri mu bintu bisabwa kugira iterambere rize. Umuyaga nkuba ni iterambere. Kuya tuvuga ngo amazi n'ubuzima, umuyaga nkuba ni iterambere. Kuko ntushobora gutera imbere udashobora guhingura ibi bintu iritunga kama ibi vyimburwa. Kugira yo tubihingure nuko tuba dufise umuyaga nkuba. Aha rero turiko turagerageza naho tutoba turashikana urutsinga rw'umuyaga nkuba uvuye mu ngomero z'amazi, dupfume tuba turashikana umuyaga nkuba uri ku mishwarara. Mwavyumvise hari haheze umwanya muto yitwuguruye mu ntara ya Karusi iyindi centre nk'inyene. Turiko tubandanya aho batazoba bararonka umuyaga nkuba uje uvuye mu ngomero, tuzoca tuza turazana umuyaga nkuba w'imishwarara y'izuba kugira ngo dushobore gutangura gutera imbere muri iki gihugu cyacu. Numushinge ibi byose dufise numushinge kuko ubu tugira tugire
tubaduke. Natwe inzego z'igihugu tugira turondere, mwarumvise ku maradiyo turiko turavumbura hari ubutare, tubuhingure twimbure, hanyuma Burundi bushore hanze. Ntabwo kiba igihugu giteye imbere gishobora kubaka amabarabara meza meza, amavuriro meza meza, n'amashuri meza meza, kandi bizoshoboka. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye akaba kandi yarifadikanije n'ugwaruka rw'abanyeshure bari mu buruhuko n'abene gihugu mu bikorwa byo guca imikobeko ku mutumba Kibimba muri komine ya Kayogoro. Yaboneyeho akaryo ko guhamagarira abarundi kwitabira rusansuma yimirije izotuma hamenyekana ingene ubutunzi bw'igihugu bwifashe. Tumenye itungo Burundi bufise, duce tumenya ko ari umushinge, duce tuvuga tuti mu 2024 niho twatanguye, twari tumeze uko, duce tumenya tuti ubu tuzomera gutya dushaka ryari. None nk'umuntu arimye uno munsi, dufata uwarimye ngaho ibi biharage yarimbuye kandi arashora aronka n'agafaranga, none ubunye ntibuca asubira kuharima. None ntihumva ko haguma hazana amahera, none wumva uzanye amahera incuro 50 ubugeze ku mahera ngana iki? Uguma ukora imigambi nukuvuga ugumubona inyungu gushikaho twese muzosanga dutunze. Ntagire umuntu numwe azohisha ikintu na kimwe, kandi ntagire uzokwepa, kuko uzobutwononeye ntituzomenya aho turi. Tutaza aho turi rero bica bituranira kugira ibiharuro vyerekana iyo tuja. Dusasuma rero ni vyiza cyane kumwe wese yo kwisasumisha kugira tumenye aho tugeze. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye ava mu ntara ya Makamba yerekeza mu ntara ya Rumonge, akaba yasanga abene gihugu isinzi bamurindiranye igishika cinshi, impundu n'ugweze ku mabarabara. Ko biguhimbara cyane ku mugenzo kwawe iruka cyane n'abagenzi musangiye mutuba n'inama nawe ukamutorera kuneze imyaka mwe yegera iryohe kandi maze ubwaruka ariko gushira umuntu jewe ndije narashe Perezida wacu neva akora iby'ubutwari neva Perezida wacu neva akora iby'ubutwari neva. Sinari bwabona umuntu yitaho ugwaruka ukuruganiriza mu kugwiyegereza no mu kugwizera. Araruha impanuro akabiyumvira ndetse akabiyigisha uburyo bwo kwiteza imbere nimwumva urwo rukundo. Yikubwira ko ari umujyama w'ugwaruka, umukuru imbere mu bikorwa, agafata iya mbere mu kurutera intege, kandi akumva ari fier. Nukuri ari fier Mutama, mu bikorwa ari fier Mutama, mu bajene ari fier Mutama, muri byose ari fier Mutama. Perezida wacu neva akora iby'ubutwari
umujama w'ugwaruka akanabigaragaza mukuru imbere mu bikorwa agafata iya mbere mukuru utera intege kandi akumva ari fier mukuri ari fier mutama ari fier mu bikorwa ari fier mutama ari fier mu bajene ari fier mutama ari fier muri byose ari fier mutama ari fier perezida wacu neva n'umujama w'abajene akora iby'ubutwari neva n'umujama w'abajene perezida wacu neva n'umujama w'abajene akora iby'ubutwari neva n'umujama w'abajene koko n'umujama w'abajene nibyo n'umujama w'abajene koko. Amaboko hejuru, amashi, amaboko hejuru, heta amaboko, tuza. Mu ntara ya Rumonge naho urugendo inkebuzo umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye aherekejwe n'umutambukanyi wiwe nyene icubahiro Angeline Ndayishimiye akaba yarutanguriye ku mutumba Burangwa muri komine ya Bugarama aho yifatikanije n'ugwaruka rw'abanyeshure bari mu buruko n'abene gihugu mu bikorwa byo guca imikobeko. Avuye aho umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yaciye agendera ku mutumba Kagongo umworozi w'ingurube w'umuvukantara asanzwe aba muri leta zunze ubumwe za Amerika azwi ku izina rya Albert Manishimwe. Akaba rero yoroye ingurube zirenga 2300 iruhande y'ayandi mayororero asanzwe afise mu bice bitandukanye by'igihugu. Ubwo bwenge rero ngo akaba yaburahuye mu gihugu ca Denmark akiyemeza rero ko agiye guhimiriza abandi barundi baba mu mahanga kugira ngo bagwize ubwo bworozi bw'ingurube kugira ngo bashobore kuronka izo bashora hanze y'igihugu gutyo bashobore kuzana amafaranga mva makungu mu Burundi. Nagomba ndakumenyesha kijanye nani n'ubworozi bw'ingurube ndagisubiyemo inyuma y'imyaka 5 igihugu zagifite sura nziza kubwozi bw'ingurube murakoze. Ni vyiza bwa mbere nagira ngo shimire nyene ko ucija no ku rwego rwa Confederation urazi ko najenda umunywanyi kandi mu cipfuzo nuko dushaka yuko Uburundi mu bintu bizozana amahera mva makungu harimwo ingurube kandi ndiko ndaraba ubu biriko bigira kure nuvuga yuko dushaka yuko mu ntara yose n'imiburi mu minsi nko mu mwaka mu myaka 2 nk'intara yose ishobora gushora nk'ingurube zitari munsi y'igihumbi ku munsi. Umva nk'ubu turose ingurube igihumbi ku munsi mu ntara no kuvuga duca turonka ingurube 18,000 zibagwa ku munsi. Novuga ico gihe tuba dushobora kugira rero amasezerano n'ibindi bihugu kuko bakubwira bati uzompa itoni zingana iki mu ndwi. Urumva rutiyemeza yuko uzoshora nk'itoni zirenga 100 ku ndwi ntushobora kuvuga guraronka isoko. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye akaba kandi yaragendeye iyororero ry'inkoko zirenga 105 muri komine ya Buyengero rikaba risanzwe rifashwe mu mugongo n'ikigo Payeje. Nayo aho bita mu Kanyenkoko mu gisagara ca Rumonge nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yaragendeye ishiramwe rikora ibijanye no gushushanya rirongowe n'ugendana ubumuga yahaye akazi ugwaruka rugira ku 15 akamenyereza n'abipfuza bene uyo mwuga. Ngaho nyene mu Rumonge umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye yaruguruye icese ku mutumba wa Mutambara ibagiro ry'ibitungwa rya kijambere rifise ubushobozi bwo kwakira ibitungwa birenga 100 ku munsi rikaba ryubatswe ku mafaranga arenga miliyoni 2 z'amadolari y'amanyamerika. Uravye ubuhinga ryubatswemo rikaba riza ubwa mbere mu Burundi.
ahejeje kuryugurura nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba yasavye abanyarumonge kwijukira ubworozi kugira ngo baze baronke ibitungwa bashora muri iryo bagiro. Rumonge oye! Rumonge oye! Buze gufisa parcelle ntoyi ugaca worora inkwavu, korora impene, intama. Inka ubu muze murabe inka yororewe mu nzu. Niyo nka ya mbere ikamwa neza. Ubu rero nk'ubu murabonye ihinguriro mu bisanzwe iri ni ryaborozi. Nimuvuye ngo ni ihinguriro wewe utorora iri hinguriro sigwaho. Iri hinguriro ni ryaborozi kuko bazoshora bararosa isoko. Umuntu yahora avuga ngo none natunga impene 10 ngo nzoronka aho shorera. Ubu cyovuga uti ntunga 100 kuko narosa isoko. Iyi ni isoko ihejeje kuremwa ngaha. Ubu rero umwe wese hajya mu rugo ataco waruhakotsa impene ntigoye korora ndabizi. Emwe hajya munsi y'igiti giteye hajya mu rugo. Emwe impene yiryamiraho nta ngorane. Turazi ngere buzorogwa impene intama inka no guhisakarira gusa. Hanyuma abacavuga ngo babuze ivyatsi ijya mikobiko turiko turaca tamutera ko ivyatsi vy'ibitungwa. Aho hose rero mu Rumonge abene gihugu bakaba ku mabarabara bari biteguriye kwakira umukuru w'igihugu aho mbere we n'umutambukanyi wiwe bamusasiye n'ibitenge mu kugaragaza akanyamuneza ntangere. Cyose turakwemera munazose abarundi barasima ibikorwa byawe birivugira tugire kwivura hejuru musangi mutuma n'inama nawe ariko baramutsa amaboko hejuru mutama bajene murakoze ariko baramutsa abakuru w'igihugu amaboko hejuru Ku munsi wa gatatu naho igenekerezo rya 24 mu Kakaro intara ya Bururi niyo yari iramukiwe muri urwo rugendo inkebuzo rwa Sebarundi. Ibikorwa byo kuri uyo munsi akaba rero yabitanguriye ku mutumba Mugozi ku mugwa mukuru w'iyo ntara aho yateye iteka abanyeshure bari mu buruhuko n'abene gihugu mu guca imikobeko aho mbere yaciye yemerera amabati umukenyezi yahora aba muri Nyakatsi mu ntumbero yuko atamwene gihugu numwe yosigara inyuma mu kugira uburaro bwiza mu Burundi. Ku mugwa mukuru w'iyo ntara rero akaba yuruguruye icese inyubakwa yakira ingenzi yitwa Hollywood Plaza agendera ishiramwe Mille Montagne rikora ibikorwa bitandukanye bijanye n'ubuhinga bwa none informatique gushushanya n'ibindi agendera kandi niyandikiro ni vyacu byose bifashwe mu mugongo n'umugambi Payeje imbere yuko aja kugurura icese ikigo citiriwe umweranda Bernard kuri Katedrale Bururi inyubakwa iteye igomwe yubatswe mu buryo bw'igorofa ikaba ifise naho bakirira ingenzi. Urumuhizi w'imvuga kuri
gushima tugire kwivora Evariste generale w'umuhizi agatinya urukamye tugire kwivora umugabo w'ijunja n'ijambo ufise amateka meza mu bantu urumurundi atari ciyabuhiye Ikiremba ca Bururi naho umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye yaragendeye ikigo kigwiza imbuto z'ibiraya ku buhinga bwa none aca yerekeza muri komine ya Songa mu seminare nkuru ya Kiryama aho yiboneye ubuhinga bwo kurondera amazi mu kuzimu ivyo bita forage mu gifaransa. Iseminari rero ikaba ikoresha ayo mazi mu bikorwa bitandukanye harimwo no kuvomera imirima mu gihe cici. Muri komine ya Songa kandi ku musozi wa Rutundwe yaragendeye umurimyi mworozi wa kijambere w'umukukuruke azwi ku izina rya Butoke François akaba arima ibitegwa bitandukanye harimwo ibiraya amavoka ya ruhere ku buringanire burenga amahegitari 35 akanorora n'inka za kijambere. Sebarundi akaba yaramukeje ko atabwoba afise bw'ubuzima ngo nuko yagiye mu zabukuru acahamagarira rero n'abandi bakozi ba leta kumufatira kakarorero. Uyo murimyi mworozi akaba yaciye agabira Sebarundi inka mu ntumbero yo kumushimira. Muri komine Matana naho umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye yaruguruye naho nyene amazi ava mu kuzimu yatunganijwe n'ishiramwe amazi water rikoresheje forage rikaronsa amazi ingo zirenga 900 harimwo n'amashure makuru ahegereye. Sebarundi akaba yavuze ko mu ihangiro rya leta y'u Burundi ari uko atamwene gihugu yorenga iminota 15 agiye kurondera amazi meza. Ngaho nyene Imatana nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yaruguruye ikigega cyo kuziganya no kuguranana c'abigisha Fest. Abakozi b'ico kigega bakaba baramugabiye inka. Avuye i Bururi yerekeza mu ntara ya Mwaro umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yaja arururuka mu muduga agenda araramukanya n'abene gihugu bari basidukanye niyo nka kumusanganira. Mu ntara ya Mwaro naho igikorwa cyo kugurura icese ibitaro vya komine ya Bisoro ni kimwe mu vyaranze urugendo inkebuzo rwa Sebarundi muri iyo ntara. Sebarundi akaba rero yamenyesheje ko iyo ari intambwe yerekana ko igihugu kiriko kirerekeza kuri yambona kazoza y'u Burundi bwifashe n'u Burundi buteye imbere.
mu gihe hibonekeza ubukene bw'abaganga mu bitaro bitari bike akaba yasavye abaganga bo mu Burundi kugira umutima wo gukunda igihugu bavure neza abarundi bene wabo n'umutima ubikunze akaba rero yabasavye gukora nk'abatabazi ntibakore nk'abacangero aho ni mu gihe hibonekeza abaganga baheza amashure bagaca baja gukorera akazi hanze y'igihugu ngo bahembwe amafaranga menshi. Iyi ni intambwe ikomeye yerekana iterambere dukeneye aho turiko twubaka ca gihugu c'abatanubuki twipfuza. Twebwe tugize ibiharuro vyacu turaba tukaraba umuvuduko turiko twabonye yuko mu bihumbi 2040 Uburundi cyo bari igihugu cifashe. Mu bihumbi 2060 cyo bari igihugu giteye imbere. Tuvuze igihugu cifashe rero ni igihugu umwe wese abona ko yifise. Ibi rero nagira mpanura abaganga gumye umutima nguheza kugoka ibigori bikera. Abaganga ntibagumye umutima Uburundi buzokira buhembe meshi niba barabacangero tuzoyabaha. Hariho abaganga b'abapatriote murumva bakunda igihugu bari ngaha. Ego nivyo urumva nabo bandi ubabona bataragenda wagira ngo ni beza kuko ubwiyerobetsi nabwo ni bwishi ariko hariho abandi bari ngaha tuzoduca duhamagara babasubirire gushikaho tuzoronka abo mutima. Ngaho nyene mu ntara ya Mwaro umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye yaragendeye ugwaruka ruriko rurarangura imigambi itandukanye y'iterambere kugira ngo abatera intege. Nko muri komine ya Gisozi yaragendeye Ngendakumana Alexis umworozi w'inkwavu 123 ariko hakaba hari n'izindi zitari nke amaze gushora. Muri komine ya Kayokwe naho yaragendeye ugwaruka ruhurikiye mu ishiramwe Boulangerie Safi aho basanzwe bakora imikate ni ku mutumba Saswe. Aho se rero akaba yagiye arabatera intege yongera abatekerera impanuro anabereka ingene boshobora gukora kugira ngo bagwize umwimbu. Imbere yaho umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yari yifatikanije n'ugwaruka n'abene gihugu mu bikorwa byo guca imikobeko ku mutumba Kibogoye ni muri komine ya Kayokwe iyo ntara nyene ya Mwaro. Sebarundi akaba ashima kubona ko abarundi benshi bari ku kivi kugira ngo bazoshike kwihangiro ry'iterambere igihugu cihaye. Amashi bababarire uwanga perezida nk'uyu mu Burundi ngo ntacamaze. Perezida yazanye amahoro abavyeyi babyara ku buntu ibibondo bidugwa ku buntu imikobeko iracibwa mu gihugu c'Uburundi. Amashi bababarire sitade intari yubakwa ku buhinga bwa kijambere. Turafise ngo nisare yakira bakuru b'ibihugu. Amashi bababarire. Mu ntara zose maze kugendamwo sanga abene gihugu bari ku bikorwa kandi ndetse nkabona yuko bameze neza vyerekana yuko intambwe ya mbere y'urugendo rw'igihugu c'amata n'ubuki igihugu c'u Burundi dushaka mu bihumbi 2040 nkaba mbona yuko isemo ya mbere abarundi bose bayikoze. Murazi ko isemo ya mbere twavuze tuti umunwa wose uronke icyo ufungura umupfuko uronke amahera. None ndabaravye no ngaho Mwaro aho kuvejo ndabaraba sindabona urwaye kwashi. Hari uhari ntawe muheruka ariho kera bari bariho. Murumva ko twateye intambwe rero umunwa uvyerekana ko uronka icyo ufungura. Iyo ni intambwe ku mufuko niyo bakunda guca umwano ngaho Mwaro sinzi ko guca umwano w'ifaranga kuko ngo abanyamwaro barakunda ifaranga gose barazi no kurirondera. Erego urikunda atarirondera ifaranga kuri rironke rero uramenya ko utegerezwa kuruha.
aho nyene imwaro umukuru w'igihugu akaba ari nawe arongoye inama nkuru y'inararibonye z'umugambwe CNDD-FDD nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yarifatikanije n'abandi bagumyabanga mu masengesho y'amatunganywa buri wa kane usozera ukwezi bashimira Imana kuvyiza iba yakoze. Mu nyigisho ishingiye ku ijambo ry'Imana Apotre Isidore Mbayahaga akaba yasabye abagumyabanga n'abarundi bose muri rusangi kubaha no gushigikira indongozi kuko ngo uburongozi bwose buva ku Mana. Nayo Sebarundi akaba mu ijambo yashikirije yahamagariye abagumyabanga n'abarundi bose muri rusangi kwirinda ubugunge. Akaba kandi yabasavye gushima ivyo bafise, ivyo badafise navyo ngo mu gihe bazoba bashize hamwe bazobironka. Nasanze hari ingwano zibiri gusa muri iki gihugu ntimuze muzirondera handi. Ni ingwano yo kugwanya ubugunge, uwugwanya ubugunge n'ushaka kuguma mu bugunge. Nta kindi n'iryo jambo bugunge nico giteye ingorane muri iki gihugu. Umuntu wese yari yarigungiye ko ivyo ikigega ca leta ari mu ngwano bunyene. Umuntu nawe atari yavyigugiye ko yumva ko ari akora mu gihugu gitera imbere nawe nyene akikorera ivyo yatera imbere uzosanga atangora nafise. Uzosanga atangora nafise. Muzosanga ari abantu babaye abakuru. Bahora barya ibiturire mu Burundi kugira urya igiturire ukorana n'umugwiza tunga. Burya ntushobora mu Burundi kwiba umuriyoni udaciye ku mugwiza tunga. None wumva indongozi zibanye nabo bari ko bashaka kwigungira ko ivy'igihugu. None ntibaca bakorana. None monopole no kuvuga iki? Monopole subugunge. Ni jewe jenyene isoko ya leta nta wundi azoyijya ko atari jewe. Utarose isoko ya leta nawe agacavuga ati jewe iki gicuruzwa ari gwanje gusa nta wundi azokizana. Uhirahiriye nguje kumugunda. Acabwira yandongoza ati wabonye hari umuntu agira tugunde. None bigenda gute? Wewe se ujejwe gusinya. Sinyura. Abo rero nico gituma uzobona ni ingwano yo kugwanya ubugunge. Je ndiko ndagwanya ubugunge. Ubugunge zobugwanya. Hanyuma Imana none ivyo byose Imana iri kurabinyereka. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yavuze kandi ko hariho umwizero w'iterambere aravye ivy'ugwaruka ruriko rurarangura mu burere butandukanye bw'igihugu. Urugendo inkebuzo rw'umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye mu ntara ya Karusi naho nyene rwari rushimikiye kugushigikira ugwaruka mu migambi y'iterambere eka mbere n'abene gihugu. Acinjira muri iyo ntara nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yasanganijwe ugweze akanyamuneza n'impundu n'abene gihugu isinzi b'Ikarusi. Muri komine Mutumba ku mutumba mu Waragaze umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye yarifatikanije n'ugwaruka ruri mu buruko n'abene gihugu mu bikorwa byo guca imikobeko. Akaba rero yasavye umwe wese guteza imbere impano yiwe kugira ngo ashobore kwiteza imbere. Yeme yibukira ko ari umujama w'ugwaruka akanabigaragaza mukuru imbere mu bikorwa agafatiya mbere mukuru tera intege kandi akumva ari fiere. Nukuri ari fiere mutama, ari fiere ma mu bikorwa ari fiere mutama, ari fiere ma mu bajene ari fiere mutama, ari fiere ma muri byose ari fiere mutama, ari fiere ma perezida wacu neva n'umujama w'abajene akora iby'ubutwari neva n'umujama w'abajene
Ibugenyuzi naho nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba yagendeye koperative yorora inkwavu za kijambere zirenga 600 ikaba ari koperative yashinzwe n'umurundi aba hanze y'igihugu. Uyo mu diaspora akaba kandi yamenyesheje ko bariko bararaba ingene boduza agaciro igitegwa c'ikawa y'u Burundi. Muri komine Buhiganaho ku mutumba Karunyinya umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye yaragendeye umurimyi mworozi asanzwe aba mu gihugu ca Autriche akaba yashize umutahe mu kurima ibitegwa bitandukanye kuri uyo mutumba ku buhinga bwa kijambere harimwo amabungo. Arorora inka hamwe n'ingurube vya kijambere. Mu ntahe yiwe akavuga ko igihugu cacu ciza c'u Burundi kizotezwa imbere na bene co kuko ngo gifise byankenerwa vyose. Aho rero hakaba hari mu kiganiro yagiraniye na Sebarundi. Nkobo wewe uravye nko guheba igihugu giteye imbere urabona abandi barigira barondera ibihugu biteye imbere nawe wewe wari mu gihugu giteye imbere kandi barubayeho neza uremera uraza wewe ubona akarusho ari akahe wovuga uti naje kurondera i Burundi. Yo akarusho karino ni kagere ko kangana icambere na mbere coco ibikorwa ukora bishikira benshi. Ibikorwa jewe nkora dufise abakozi 200 bahama no kuvuga kundi twakoresha abakozi 60 n'imiryango twaho twogwiza dusanga tugeze muri 300 umwe no kuvuga ngo jewe birambeshaho bikabeshaho niyo miryango biratanga ikintu cinshi niyo je noja gukora hari nahise akazi keza nishimye barampaye n'umudamu mbayeho neza hariya n'abana mfise n'akazi keza mugabo bigagarukira kuri jewe n'umuryango gusa. Hanyuma iki gihugu naco nciza iki gihugu kimera igihugu amazi ahari no kuvuga n'igihugu gifise kazoza yandi ko navuga ko Burundi bufise kazoza ari igihugu ko je mvuga nti ufise umutahe abatunze urabona ko Burundi no mutahe ukwiye ivyo turabivuga kuko nkobo usanga uvuze ko aya mabungo yatewe mu kwa gatatu ngango ntibabibonye hajyana hariko ivyamwa bikwiye urabona ko ivyamwa vyatawe kuza ku mezi atarengane. Murumva yuko aha mu Burundi ukoze wese aragira icarose. Rero jewe ico nkundira rero mwebwe mwabaye hanze nuko mumenya ingene nabo baduze uburimyi n'ubworozi urabona ko bushobora gutuma abene gihugu ngaha mu Burundi nabo bisonunura. Nico kintu je nibaza ko ahubwo bose twese twoherako twaratevye kuko isi yacu iramera. Hanyuma usanzwe uyifise ukamenya ukuntu ubipanga neza ku buryo inka ziguha amase kwimbura dukorana ngahanye bo bivuga samazi twazanye sibi ibi n'ibintu bibonye birimo ibiti vyinshi harimo pepiniere imbere harimo akazi harimo n'ubushobozi byose byavuye mu bikorwa byacu ngaha nukuvuga birashoboka. Muri iyo komine nyene ya Buhiga ku mugwa mukuru w'intara ya Karusi nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba yaragendeye koperative ikora intebe n'ibindi bikoresho bitandukanye aho yateye intege bene uyo mugambi akabasaba kugumana umwete. Yasavye abajejwe intwaro kuronsa ibibanza ugwaruka ruba ruriko rurarangura imigambi y'iterambere kugira ngo bareke kuguma bapanze. Ese abantu mutanguye gukora ibintu vyiza biboneka baja kurondera ibintu hanze tubisiga kandi amahera yacu tuyononye twofuma turabanza kwicara kuri izi hanyuma mukazokora nziza izo duhiga hanze mugabo duhere ku mushinge. Kera aba fonctionnaire bahera kuri Jocomase Ravi none ubu nisigari Jocomase Ravi vyerekana ko twateye imbere. Urabona ko nk'aba bateye imbere cyane ni byiza gose. Muri ko murakora rero kora muvuga muti tuzana icambere tuzana icakabiri icagatu ivyo bintu n'ibintu bisanzwe uvuhera kuri gitoyi kigaca cibaka mugabo ntuzuvuge ngo amamashini ngo azire rimwe zavuga uti nzana kambere iyihuta niyihe iyo muyirose TV agasubira vi. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba kandi yaragendeye ahariko harubakwa inyubakwa yo kwakiriramwo abana ku bitaro natwe turashoboye vya Karusi. Yaranagendeye ahariko harubakwa inyubakwa izogwirizwamwo ubworozi bw'inkwavu ngaho nyene ku mugwa mukuru w'intara ya Karusi.
muri komine ya Gihogazi naho umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye yaruguruye inzu y'amanama y'iyo komine acakeza abene gihugu kubona bariyubakiye iyo nyubakwa intambwe nziza mu rugendo barimwo bagana kuri yambona kazoza mu iterambere ry'u Burundi. Muri iyo komine nyene abene gihugu isinzi bari baje gusanganira Sebarundi bakaba batatanzwe kugaragaza akanyamuneza. Urugendo rw'umukuru w'igihugu Inkebuzo mu ntara ya Karusi akaba yarusozereye mu kugurura ikiraro ku ruzi Ruvubu gihuza komine ya Gihogazi y'iyo ntara ya Karusi hamwe na komine Rugendana y'intara ya Gitega. Naho nyene kakaba kari akanyamuneza ntangere ku bene gihugu batamba batarika bishimira Sebarundi. Mu ntara ya Gitega naho ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 27 mu Kakaro mu rugendo Inkebuzo rwa Sebarundi muri iyo ntara yaragendeye ku mutumba Ngundu ya komine ya Makebuko ishiramwe ricukura ubutare uzohingurwamwo amakaro. Uwurongoye iryo shirahamwe mu kiganiro yagiraniye na Sebarundi akaba yemeje ko amakaro ya mbere azoba avuye muri iryo buye bita marbre azoba yatanguye kuboneka mu misi ya vuba mu Burundi, nayo ibisigazwa vy'iryo buye bikazovamwo ifumbire n'ibindi. Uraba rero amakaro ya mbere muzaduha mu gihe kingana iki? Byose bigenze neza ubu twatanguye kubaka bikazofata amezi 3. Hariho amamashini ya mbere amaze gushika
tuzoca twinstara n'ayandi twaguze turindiye yuko bayapakira nko mu kwezi kumwe. Nibaza yuko avec fin décembre tuzoba dukwase ikaro ya mbere tuzotushize kuvuga yuko intango y'ibihumbi 2025 tuzoba dushobora gutangwa kuronka ya mbere. Aya mabuye rero murazi ko ari yandi twahora tuja kugura mu Bushinwa, muri Turikiya, Iburaya. Ubu natwe rero bazoca baza kuyagura iwacu. Ubu natwe amahera yahora agenda hanze azoca aguma ngaha. Twizeye yuko rero yambona kazoza murumva yuko rutanguye guhingura itunga kama Imana yaturemeye. Haturatanguye nuko nyene nuvuga yuko umwaka wa 2025 ni umwaka tuzoba dutanguye neza. Ubu ni nkuko turiko turishusha, turiko turaba umushinga aho ugeze, kandi turizeye yuko bizogera neza. Uwurongoye iryo shiramwe akavuga ko iruhande y'intara Gitega ubwo bwoko bw'iryo buye rya marbre busanzwe buri no mu bindi bice bitandukanye by'u Burundi. Aha tukavuga nk'Ibujumbura, Bururi, Kayanza n'ahandi hatari hake. Muri komine ya Gishubi naho nyene icubahiro umukuru w'igihugu yaragendeye ugwaruka rukora ibyo gushona impuzu ruhurikiye mu ishirahamwe Shaza Ubegwe. Muri komine ya Nsoro naho kuri Izabumahwa yaragendeye ahororerwa inka za kijambere, ingurube n'ibindi. Hakaba hari kandi n'ibigega by'imbuto zirobanuye z'ibiraya, ibigori n'ibindi. Muri komine Buraza naho Sebarundi akaba yaragendeye umworozi w'inkwavu asanzwe ari umukozi wa leta, akaba yatanguje inkwavu 9, ubu akaba ageze ku nkwavu 134. Aho n'inyuma yaho agurishije zimwe muri izo, izindi nazo azigabira abasangwa butaka kugira ngo nabo biteze imbere mu bworozi. Nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yaciye asaba abandi bakozi ba leta kumufatira ko akarorero ngo bame biyungunganya inyuma y'amasaha y'akazi. Nayo muri komine Itaba umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye yaruguruye ibitaro vy'iyo komine, aho yakeje abene gihugu bo muri iyo komine acasaba ayandi makomine gukora nkuko kugira ngo bazoshike kwihangiro giterambere igihugu cihaye. Bakaba baciye bamushikiriza akaganuke k'ishashi y'inka mu ntumbero kumushimira. Urumuhizi wimvuga kuri tugire kwivura Evariste generale umuhizi agatinyurukamye tugire kuri ntori gendera ubuntu tugire kwivura Evariste generale umuhizi agatinyurukamye tugire amakenga twese turagushima tugire kwivura Evariste generale umuhizi agatinyurukamye tugire kwivura igituma twese tuguhaya kuva kera waritanga yo ku rugamba warakora bigashimwa ntiwatinya urugamba rushushe yose wowe byama bishoboka ko wakunda igihugu cyakubyaye wararurwanya utakura rurangiza ntiwatinya inzara warayirinda aho Imana nayo iguteye iteka kunyagura wiyoborera Uburundi uw'Imana ihaye ntawo naboroye bamvuga nzotunga bambona naboroye bamvuga nzotunga bansaba saba nsaba urukwavu ni mari twijukire kugorora urukwavu ni mari twijukire kugorora naho bamwe barukengera twijukire kugorora naho bamwe barusuzugura Umenye kubaha ibyavuzwe
komine Gitega naho umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye yaruguruye ihoteli yitiriwe Yerusalemu yubatswe n'umwe mu gwaruka azwi ku izina rya Gasap asanzwe afise mbere n'iyindi migambi itandukanye y'iterambere. Imbere yaho nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba yari yifadikanije n'ugwaruka ruri mu buruhuko mu bikorwa vyo guca imikobeko ku mutumba Ruhande muri komine ya Gishubi. Ku muhingamo wo kuri uyo musi nyene umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye yararorereye urukino rw'umupira w'amaguru rwahuje umugwi wa Musongati n'umugwi Flambeau du Centre kuri stade Ingoma. Urukino rwarangiye ku ntsinzi ya Musongati ku bitsindo 2 kuri kimwe ca Flambeau du Centre. Nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yarashikirije udushimwe aho umugwi watsinze waronkejwe igikombe, imipira 5 yo gukina, ibahasha y'imiliyoni 6 hamwe rero n'inka. Nayo umugwi Flambeau du Centre ukaba nawo waronkejwe imipira yo gukina 5 hamwe n'ibahasha y'imiliyoni 5. Inyuma rero y'iyo misi 18 yaramaze mu gihugu hagati ashigikira yongera atera intege imigambi y'iterambere itandukanye y'ugwaruka. Kuri uyu wa mbere niho rero yaganuka ku mugwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi kuva ku rugabano rw'intara ya Muramvya n'intara ya Bujumbura gushika arinde yinjira mu gisagara ca Bujumbura. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe nyene icubahiro Angeline Ndayishimiye akaba yakiriwe n'abantu isinzi mu kanyamuneza ntangere bari baje kumusanganira agenda arabaramutsa. Twakira umucama w'abajene twakira Perezida wacu neva umucama w'abajene akora iby'ubutwari neva umucama w'abajene amaboko hejuru. Bujumbura oye! Bujumbura Nakakura abagumutavu amaboko hejuru amashimisha yazanye ishirahamwe payeje
nino ngaha rero duciye turangiriza ko kino kiganiro. Imana ishishikare kuzigama Uburundi n'abarundi naho ubutaha.